Dasubiye kubaramutsa bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Dasubiye gushimira Imana kuko itwongeye umwanya kugira ngo dusubire tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Haleluya, mutabazi mwiza Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere kuganira n'abantu bawe ijambo ry'Imana. Kristo Yesu, ndasabye ngo bane natwe kandi muhemu yera aturongore. Urakoze kuza bikuru bidukorera gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amena. Nongeye kuza bene data, ndabazaniye iganuke Imana yampaye kugira ngo tuganire namwe uyu munsi. Yesu nahabwe icubahiro. Uyu munsi Imana yongeye kungendera muri iri joro, inyereka ibintu aribyo ngenda babwire muri kano kanya. Nabonye hari nko mwijoro. Hari nko mwijoro rero mbona hariho umuntu numva avuza n'urusaku rurerure cyane, avuga kandi ari kure, avuga nyine atorogana nkaho umenga ateye ubwoba, kandi nkumva umenga hariyo nk'abandi bantu baba bari kumwe nawe. Rero nkumva abantu bafise ubwoba yuko uwo muntu hava yegereza agashika, nabona umenga n'umuntu nyine ateye ubwoba abantu batinya. Hama rero nkuko hari mwijoro, murabyumva yuko kenshi mwijoro abantu baba basinziriye, baba baryamye bari mu mazu, ariko ngo ninjiye kuraba mu nzu yanje mbona abana bose nsiho bari. Ngo ndabaza nti mbega abantu bagiye hehe? Nuguruye umuryango w'inyuma mbona baryamye hanze, hanyuma baryamye imbere y'umuryango hanze. Hama rero ngo ndababaza nti kubera iki muryamye ngaha? Ngo bace baravuga bati hano twaje guterama kubera yuko hariho umuntu agira hariho igitero kigira kize. Rero duhagaze hano, twaje hano kugira ngo duterame. Murazi neza bene data yuko kenshi na kenshi abantu iyo bamenye ko hariho ingorane benshi baja guterama ku misozi kugira ngo nyene umwasi ntabubire. Rero ndababaza nti none uku niko muterama? Ko none musinziriye kandi mukaba musinziriye hanze, none umwasi niyaje ubona ataca batwara canke ari wabagira nawe ataca bica mwese? Hama rero ndababwira nti urya kandi mwebwe ntawe mwoshobora kurwanya n'uriya muntu nakiya gitero kije, ntabyo mwoshobora, ahubwo ni mwinjire mu nzu mwugare. Mbona rero baranyumviye, baca barinjira, baca barugara. Urumva mba ndi kumwe nabo. Ariko rero nza gusanga muri abo bantu harimwo umuntu nabona umenga yari umushitsi w'umugabo. Hama rero tucinjiye twugaye, nza mbona wa muntu aruguruye, yugurira ba bantu kuko nabo baza badushikiriye kugira ngo binjire. Wa muntu rero, wa mushitsi mbona arabugururiye kuko muri ako kanya twahejeje kugana ababwiye bo baciye bashika. Hama rero mbona wa muntu arabugururiye, abugururiye mbona aryohewe. Karibu karibu, karibu. Yesu we, nanje ubwoba buranyica, mbega mana yanje umuntu agize ibiki? Ndagenda ndinyegeza. Ngiye kwinyegeza rero nawe aba mu kubaganirira. Ba bana banje bahagaze ngaho bajumaraniwe. Urumva umuntu bari binyegeje ngo ye yabashikiriye. Nanje ubwanje ndumva numiwe, nca ndinyegeza. Ninyegeje rero mbona ninyegeje ahantu nifuka akantu k'akarido inyuma y'irido. Hama jewe nkababona ivyo bagira byose, jewe nababona, ariko jewe niyumvira ngo ntibambona, kumbe bambona. Hama rero wa muntu acarabaza ngo none ngo naba gusa ngo nta wundi muntu ngo ari muri iyi nzu. Akibaje gutyo nza mbona hindukiye aravya hondi.
arabye aho ndi nanje nca nigira nkaho umenga ndasinziriye canke ndiko ndarota nca mvuga mw'izina rya Yesu uri umwami Yesu nushimwe Yesu Kristo haleluya izina ryawe ni ryera donc mvuga nyene amajambo navuze ntayo namenya ariko navuga nyene amajambo yo kuvuga Yesu kuvuga Yesu kuvuga ububasha bw'Imana kugira gusa uwo muntu yumve naho atari we ndiko ndabarira directement yumve avyumve ama rero uwo muntu yumvise amajambo ariko ndavuga bya Yesu no guhamagara Yesu baca barasohoka basohotse wa mugabo rero nzambona ahubwo ahindutse umugore nkaho umenga ari umugore numva birantangaje nsanze rero umugore gusha ndamubwira ntewe ibintu ugize nibiki ntabwo umungene wugururiye aba bantu ni babi aba bantu ni inkozi z'ibibi kubera ko babugururiye ndamushavura rwose hama rero ntangura ndamugira ibintu ndamukubita aca arasohoka ndamusunura ndamuherekeza niyo nabonye amanuke iyo yaba hari yepfo hama rero ashitseyo mbona aciye abwira abantu bo muhiri wiwe ababwira ngo yo ngurazi ngo iyo mvuye ngo nahuye na resistance ikomeye cyane hama rero ariko ba bantu ariko arabwira ntibamenya ko ari jewe namugira iyo resistance kubera nashitseyo ntakiriko ndamusunika ntakiriko ndamukubita nashitseyo nkaho umenga ndamuherekeje bene data ayo majambo ni amajambo akomeye cyane ibyo bintu Imana yanyeretse n'ibintu bitoroshe d'abord Imana yanyeretse yuko turi mu gihe c'ijoro bugira buce hanyuma muranzi neza bene data mu bisanzwe mw'ijoro abantu baba basinzira mu nzu naho haba hugaye ni nkaho uba wikinze ibyo hanze byose ibikoko byo hanze ibintu byose uba wikinze ariko aha hoho nabonye ngo abantu basinziriye ariko basinziriye hanze batari sura protection icyatumye baja hanze cyari giki ngo bari bagiye ngo guterama iyumvire bavanywe mu nzu bitandukanye n'abandi bati tugiye twebwe guterama ariko bashitse hahandi bavuga ko bagiye guterama kugira ngo bagwane umwansi ntiyinjire bageze hajya niyo basinziririye bisobanurwa yuko umwansi aje azobaterura uko nyene nta no kubanza kumena inzu ngo banze yinjire indani bamwishiriye kandi azobana uko nyene ariko Imana ishimwe yuko hari abakozi b'Imana Imana yahagurukije muri iki gihe bariko baravyura abantu nimuvyuke nimuve mw'itiro vyuka ngaho mwaryamye hatariho baryama mu nzu bugaye mwango ariko mwoho mwaryamye hanze aho umwansi agira aze nyene niho musinziririye nukuvuga ngo azobatwara muzokwiro tuba muze muri mu ntoke ziwe Imana dutabare hama rero ngo ndababwiye rero baciye binjira ariko icyababaje nuko binjiye bamaze kwinjira ariko umwansi yari kumwe nabo mwansi umwe mwibaza ngo ni umuntu w'Imana wa wundi mwibaza ngo ni umugenzi wa wundi mwibaza ngo ni mwene so aha tusomye mu Bikorino muri 2 Timote igice cya 3 turabona ngo abantu bamwe ngo bafise apparence bafise ishusho yo kubaha Imana ngo kandi atari ko biri ngo bagahakana ubushobozi bw'Imana abo rero nibo twihenda ko cyane ukabona umuntu ukabona ngo afise apparence n'umuntu w'Imana kuko avuga Imana afise eloquence nininya ukamwihereza ko wese ukumvura mwizeye mugafatanya nabo kumbe uwo nyene ni wazokugururira umwansi agusangiye winyegeje bene data ndababwire ntimugabe tugabe iki gihe turimo n'igihe kitoroshe ariko ndababwira ngo
Bibiliya irabivuga ngo nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose ngo ngo bagwanije Mose ngo baramugwanya ngo bagwanya ukuri ngo bafise impwemu l'esprit ce sont les hommes à l'esprit faussé bafise esprit iri faussé impwemu y'ubuzimire bibaza ngo nibo bazi Imana bafise orgueil muri bo bagwanya ivy'Imana bagwanya la vérité de Dieu bagwanya la prophétie abo bantu abo ni ikibazo gikomeye cyane mu bantu b'Imana uyu munsi ni gute woja kugwanya ivy'Imana yavuze wewe uri umuntu buntu abo nibo bariko barugururira umuryango Satani kuko aho Imana igombye kugara bo baca bagenda ngo yanga ntibabahende ngo yaye mw'izina rya Yesu ndababwiye bene data nkunda mube maso mugabe umvirize ico Imana ivuze umvirize imbura Imana itanze hanyuma mugende nkuko bikwiriye abantu b'Imana naye handi nibakurikira umuntu azoza guhendesheje amajambo yiwe kuko yamaze kugukabuta yamaze gushira mu ntoke icyo akubwiye cyose kumva umenga nico humura mwene data vinyuma y'umuntu uja inyuma y'ijambo ry'Imana Imana idufashe ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ils n'iront pas très loin car tout le monde se rendra compte de leur stupidité ngo ntibazoshika kure ngo Imana izobafunura iberekane rero ndababwira bene data yuko turi mu gihe cyo kumugoroba bugira buce Yesu Kristo agira aze gutora umugeni wiwe izi saha ihangane shikama neza mu Mana ntiwumva abo bantu bagutera urusaku mu matwi bugurura Satani ngo ya ntaco ngo ya ngo mutinye icyaha gusa ngo ibi ntimubitinye mw'izina rya Yesu hari umwansi ariko aragomba kuza gutera ariko hariho n'irindi jwi rikubare ngo ya ntubitinye ngwe kaye ngo ibi nta ngorane ico Imana yavuze ko ari ngorane ico Imana yavuze ko ari danger ni gute wewe woza kubwira abantu ngo nta ngorane kirimo bene data mube maso mwumva ico Imana ibabarira nimwumvira Imana muzorokoka ariko nimutayumvira naho mukumvira abantu nta kundi rero icyo nshatse kuvuga niki ngombye kuvuga yuko il y a un danger ihari ihanamiye isi kandi iyo nayo ninde azoshobora kuyiresista n'uzoyihunga ntushobora uhunze honyene niho ushobora kuyihunga ariko ugiye kuyipoza nta nguvu dufise Imana dutabare canke naho niyo yagushikira ugashika imbere yayo neza imbere y'umwasi akagushika imbere uzomuneshesha gushinga intahe Kristo uzomuneshesha kwemanga uti jewe ndi umuntu w'Imana uzomuneshesha kuvuga izina rya Yesu kandi ibyo bizogukiza nuko Yesu Kristo abahezagire yari ibyo nagomba kugusangira namwe Imana y'ububasha ibaha umugisha amena mwari kumwe na Françoise Habonayo Imana yera ibahezagire iyi ni chaîne Habonayo kandi nimero za telefone ni zazi ni +46 768 0065 46 Imana data ibahezagire Mana ndagushimiye kubyo mpaye gusangira na bene data kuko tweretse igihe turimwo uko kimeze ngo burije ngo bugira buce Yesu nudufashe uduhe kuresista uyu mwansi uduhe kwatura no kwemanga izina ryawe ngivyo nivyo bizotuma dukira Kristo nudushoboza uduhe inkomezi kwemanga mu gihe kigoye ndagushima kubikoze kandi uzobidukorera ni mu izina ryawe ryera Yesu amen.